Jeremy mvuka Ingozi Isare yitwa Ndikumana France mwana yambana Michel. Mumaze iminsi mubona uruja n'uruza rw'abana mw'i barabara rwasubiye kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura. Leta yarafashe ingingo yo kubasubiza mu miryango iwabo. Iyo ngingo yoba yamaze umwanya urume rumara kuko budaciye na kabiri babana bongeye kubwirirana hano mu gisagara ca Bujumbura. Mu bibanza bitandukanye twashoboye gushikamwo twaravyiboneye. Abo bana bamwe barashoboye kutwereka naho barara iyo bwije. Twarakurikiye turahishikira. Hari abagize umutima w'impuhwe baraheza barafasha bamwe muri abo bana. Juliette Munezero asanzwe aserukira imbere y'amategeko isengero ryitiriwe umwuzuriro wa mutima mweranda no kubohoka aratubwira ingorane z'abo bana nuko bariko babafasha mu kigo bise Tabita iri mu Kamenge kuri Gare du Nord. Abo bana nabo mwibarabara ni imfuvyi zo mwibarabara dufasha hano mu rushengero. Bamwe baratanguye n'amashuri ngaza ko mubona ko vyahindutse uyu n'uriya baratwemereye gusubira mu ishuri ariko nabo mwibarabara bivanye n'ingorane zimwe bagiye bahura nazo mu buzima. Abandi ni imfuvyi, abandi bavuye muhira kubera ingorane bagiye barahura nazo. Natwe tubabonye mwibarabara kubera constitution ya Eglise tugira ko tutegezwa gufasha abo mwibarabara, tukubaka amashuri, tukagira amaorferina. Twabonye ko bidukoze ko tubabonye mwibarabara bagowe byaradukoze ko tukaca dutangura kuza turabafasha. Renovato Sindayihebura mustante wa komine Mukaza aratubwira imigambi mishasha leta ifise kugira abatori inyishu zirama kuri abo bana bo mwibarabara. Abana bo mwibarabara ni kibazo gikomeye kiri imbere mu biduhanze ndetse n'amanama turiko turakora n'abene gihugu canke n'abadukurira. Ni kibazo turiko turashikiriza kuko ikibazo tubona kiguma guhindura isura ku munsi kuko bwa mbere batangwa ari nk'abana bo mwibarabara umbere umuntu arabona n'abakuze bo mwibarabara basanzwe bariho komeye. Turiko turagerageza kuganira naho dusanzwe dukorana bose kugira ngo turabe ko twotora inyishu ziramba kuko byarabonetse yuko inyishu zagiye zirafatwa cyane inyishu zo kubafata bakabajana iwabo zitabaye inyishu zo kuko baca bagaruka. Rero turifuza yuko twovyigira hamwe kugira ngo haboneke inyishu zirama gukurikirana abo bana. Ubu rero nivyo turiko turasaba aho dusanzwe dukorana n'abadukuriya yuko bobaho ibigo abo bana bari mwibarabara bafashwe baca bajanamwe bakazojanamwo apana iminsi mikeya mugabo iminsi myinshi bakaregwa bakiga imyuga hama bakazovayo baja mu buzima busanzwe ivyo kuja mwibarabara byaramaze kubavamo. Niwo muti twibaza yuko wowe umuti wo kuko twarabonye neza yuko abana bari mwibarabara ubakuyeho ngo bajana iwabo bashikira mwibarabara canke bagaca bagaruka. Vyiza rero nuko twobakuraho dufise ahantu mu bigo ca tubajana hari abigisha hari abafungurira bakagumayo bakabigisha bagasubirana indero runtu bakiga imyuga canke bakiga n'amashuri asanzwe hanyuma bakabandanya ubuzima mugabo batagiyeyo kugira ngo bajeyo amezi 6 canke umwaka bace babarekura kuko barekuye kagatima gusubira mu buranga canke. Mama Rosalia Nibogora wo mu muryango w'ababikira b'urukundo bumweranda mbise ni wa Paulo aratubwira aho bakuye icumviro cyo gushinga ikigo Betani kugira bafashe abana bo mwibarabara. Atangura kutubwira icari cyo Maison Betani. Ico kigo twarashimye kucita Maison Betani kuko nico umuryango wiyumviriye ahantu bino bibondo bizoruhukira akwa kundi Yezu yahora aja kuruhukira i Betaniya. Nabo tubonye bavuye muri bwa buzima bwo hiyo hanze mwibarabara twarabona ko turiko turabaha ubuzima bakaruhuka n'ibibazo bari barimwo hariya mwibarabara. Cyo gituma twahitiriye iryo zina. Ivyari byoroshe rero kugira ngo tubazanire rimwe ubona ko n'uburyo utari burebure cyane. Ihangiro twari dufise yari ryo kubasubiza mu mafamiye yabo mu miryango yabo turabashira mu mashure tubashize mu mashure turaraba kubashira mu miryango yabo ntivyadukundiye kuko iyo miryango yabo n'ubu iracyafise ingorane
imwe ntiri muhira nayo nyene iri mu mabarabara. Hanyuma twaciye duhitamwo gufata iyo groupe imwe turayigumya kugira ngo tuyiteze imbere tubigishe gushika bagere mu bigero. Abo rero twatanguye kwakira nibo bakiri muri uru rugo, uretse ko hariho abandi batoyi baza bariyongerako, abambere ntibarataha. Bazanye ngaha bose ntibikunda kuko dufise ahantu hatoya cyane, iretse ko bamwe bamaze kugera mu bigero turashobora kwakira abandi.